tubazaniye amakuru ahambaye cyane arabana n'umutekano aho ibintu bitoroshe na gatoya mu karere kubera Perezida Evariste Ndayishimiye. Abarundi bari hanze y'igihugu abo bita abadiaspora bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gufungura byihuse atakindi bisabwe imipaka yose ihuza Uburundi n'u Rwanda kuko byamaze kumenyekana ko itegeko cyo kugara imipaka yose Burundi buhana n'u Rwanda ryaturutse i Kinshasa ari tigeze rituruka Igitega bikaba bimaze gushavuza abarundi batari bake bakavuga ko ibi bintu biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye biteye isoni kandi bibabaje. Perezida w'igihugu ca Kongo Antoine Felix Tshisekedi ni wahaye amategeko akurikira ayaha Perezida Evariste Ndayishimiye umutegetsi guhita yugara byihuse imipaka yose ihuza Burundi n'u Rwanda mu ntumbero yo kugumya gucafuza igihugu cy'u Rwanda berekana nyine ko u Rwanda ari umubanyi mubi kandi berekana neza ko u Rwanda ari rwo ruhungabanya umutekano mu karere. Ibyo nyine Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabikoze ayagirije u Rwanda ko ruhaye indaro Red Tabara kandi ko abatera Uburundi bose baza baturutse mu Rwanda bitarigeze byemerwa n'abarundi kuko bavuga neza ko abatera u Rwanda baturuka ku butaka bwa Kongo kandi ko Red Tabara imaze imyaka myinshi iri ku butaka bwa Kongo. Akaba ariyo mpamvu benshi bavuze ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aravuga ari remetanya rikomeye cyane kandi ridafise icyo rishingiyeho. Benshi bakavuga ko ahubwo we yagambaniye igihugu kwemera ko inyungu z'igihugu cyose zibangamirwa ku nyungu z'umuntu umwe gusa. Ni ibintu biteye isoni cyane kandi babaje. Benshi bakanavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahenzwe bikomeye cyane n'igihugu ca Kongo kuko igihugu ca Kongo nicyo gifitaniye amatate akomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda ariko cyo ntikigeze gifata umwanzuro ugayitse wo kugara imbibi Kongo ihana n'u Rwanda kuko byari kugira ingaruka mbi ku banyagihugu b'ibihugu byombe. Ibyo nyine bikaza byerekana ubukerebutsi bw'igihugu ca Kongo aho nyine berekana neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahenzwe ku rugero rwo hejuru kubona ashaka inyungu ziwe bwite ariko agashaka gufungirana abarundi. Ni ibintu biteye isoni cyane kandi biriko biramaganwa n'abarundi yaba abari imbere mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu abo bita abadiaspora bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba gukora ibishoboka byose akafungura imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda atabikora gutyo akibonera ibigiye kumubaho. Ibyo bibaye mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi yegeranya ingabo z'u Burundi aho ariko arazegeranyiriza mu ishamba rya Kibira ndetse nyinshi akaba yaramaze kuzishira ku mipaka yose Uburundi buhana n'u Rwanda. Ku munsi ishize hakaba haranaje amabatayo ashika muri 5 y'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zibarizwa mu mutwe wa FDLR igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi. None Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora ikosa rikomeye cyane ryo kuvanga ingabo ziwe n'izo nterahamwe. Ibyo leta ya Kigali itazigera yihanganira kuko itazigira yihanganira umuntu wese ubangamira ubusugire bw'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye kuvanga igisoda ciwe n'interahamwe bigiye kugira ingaruka ikomeye cyane ku gisoda cy'u Burundi kuko General Paul Kagame ntazigera yihanganira ko Uburundi bucumbikira abahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ariyo mpamvu benshi mu Barundi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye kubavanura n'umuhari FDLR kuko birashobora kumuta ku w'amazi. Ariko akaba ari n'amakuru yamenyekanye avuga ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye agiye gukora ndetse naho integuro zigeze zo gutera u Rwanda. Ni byinshi rikabateguriye tugira ngo tubashikirize kuri no makuru yacu. Niba ukunda ibiganiro ndetse n'amakuru ducisha kuno muyoboro wa YouTube ico busabwa nta cindi cyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ihuriro ABC na FODEB basaba Evariste Ndayishimiye gukurayo abasoda barungitswe muri Kongo kurwana na M23. Ni ihuriro ry'abarundi bari hanze y'igihugu bita abadiaspora bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomba guhita akura ingabo z'u Burundi muri Kongo atakindi bisabwe kuko atigeze amenyesha inama nshingamateka na nkenguzamateka ko agiye kurungika ingabo z'u Burundi hanze y'igihugu ku butaka bwa Kongo. Ihuriro ry'abarundi baba mu bihugu bya Buraya FODEB na Canada ABC baranegura ingingo ya Evariste Ndayishimiye kurungika abasoda b'igihugu muri Kongo kugwana na M23 kandi yabikoze biciye kubiri n'amategeko bagasaba mbere ko n'imiryango y'abaguye ku rugamba yoshumbujwe.
Ibyo biri mu itangazo ryasohowe ku munsi wa kabiri n'ayo mahuriro y'abarundi ari mu bihugu bya Buraya na Canada, aho avuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye igihe ataba akuye ingabo z'igihugu c'u Burundi muri Kongo ashobora kwibonera ko kandi ko bishobora kumugirira ingorane zikomeye cane. Kubwo inkuru dukesha Renaissance, Oscar Butare arongoye ihuriro Fodebo aranegura kandi ingingo yo kugara imbibi z'u Burundi bihana n'igihugu c'u Rwanda. Bo babona ko iyo ngingo yategetswe n'ubutegetsi bwa Kongo kandi iyo ngingo ataco iza gufasha abarundi. Ingingo yo kugara imbibi u Burundi buhana n'u Rwanda ni ingingo yategetswe n'abategetsi ba Kongo babona neza ko u Rwanda ariyo ntambamyi ikomeye ku gihugu cabo, dore ko bayishinja ko ariyo ihereza ibikoresho ndetse n'ubufasha bwose bushoboka bwa gisirikare umuhari wa M23 umaze imyaka irenga 2 n'isurwana mu burasirazuba bwa Kongo, ariko leta ya Kigali nayo ahubwo ikabihakana yivuye inyuma, ariko igashinja leta ya Kinshasa gukorana n'interahamwe zasize zihekuye u Rwanda zibarizwa mu mutwe wa FDLR, akaba ari nazo ziriko zirakorana na Perezida Evariste Ndayishimiye muri no minsi. Ariko akaba ari ibintu abarundi bagaya bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye intumbero afise ariyo koreka igihugu, kandi ko ibintu ariko arakora byose bizamugaruka ko mu minsi iri imbere, kuko yaramaze guhemuka ku buryo bukomeye cyane. Uwo arongoye ihuriro Fodebo agira ati: twanditse urwandiko aho twerekana akababaro dufise ku ngingo zeruka gufatwa na Evariste Ndayishimiye yo kurungika abasoda muri Kongo kurwana na M23. Ibyo akaba yabikoze kandi ariwe yari arongoye EAC, kandi muri EAC bari bamaze kurungika inteko zo kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo, ariko Ndayishimiye agaca abirenga ko akarungika abasirikare bagenda gufasha Kongo, kandi biciye ukubiri n'amategeko bisigura ko aba yafashe uruhande yegamira kandi atanyungu u Burundi bufisemwo kuja kwivanga n'intambara yo muri Kongo. Iyo ngingo ikaba yahonywanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kandi ikaba inyuranije n'ibisabwa byose. Twabajwe kandi n'ingingo ya kugara imbibi z'u Burundi bihana n'igihugu c'u Rwanda, aho dusanga iyo ngingo yafatiwe Kinshasa ku nyungu za Kongo gusumba inyungu z'u Burundi. Ingingo yo kugara imbibi zose u Burundi buhana n'u Rwanda biboneka neza ko yafashwe ku nyungu za Kongo, ko atanyungu z'u Burundi zirimo, kuko bizwi neza ko atamurwe n'umwe urwanya leta y'u Burundi ubarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Kandi n'ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi babimanye. Birazwi neza ko abagerageje gutembagaza ubutegetsi bari mu bihugu bitandukanye harimo Tanzania, u Rwanda, ibihugu bya Buraya, Canada, Amerika. Ariko igitangaje kandi kinababaje nuko leta ya Gitega itunga urutoki leta ya Kigali gusa. Benshi bakabona nyine ko ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora bidafise ifatiro, ahubwo ko muri no minsi atari we asigaye atwara igihugu c'u Burundi, ahubwo asigaye akoreshwa, aho benshi bamufata nk'igishusho, kuko amategeko ariko aratangwa na leta ya Kinshasa. Bikaba ari nabyo byatumye nyine interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zaramaze gushika ku butaka bw'u Burundi, aho ziriko zirifatanya n'igisoda c'u Burundi kugira ngo batere u Rwanda, nk'uko biriko biragenda ku butaka bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi n'ubundi ziriko zirarwanira hamwe n'interahamwe mu gukora jenoside bakayikorera abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi. Abarundi batari bake barabandanya gusaba leta y'u Burundi kugira icyo ikoze igatanga umuco kwirugikwa y'abasirikare b'igihugu n'inyungu u Burundi bifisemo. Kugeza uyu munsi atakaba atamuco n'umwe leta irigera itanga, kandi Perezida Evariste Ndayishimiye akaba ataco arigira avuga kuri iyo ngingo. Benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye agomeje kwica igihugu n'abanyagihugu, kandi benshi bakavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iri imbere agomba gufatwa, agapfungwa, akabazwa amabi menshi ariko arakorera abana b'u Burundi. Ibyo biriko biraba mu gihe mu ishamba rya Kibira naho ibintu bitoroshe, aho ingabo z'u Burundi zamaze kwivanga n'interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR zasize zihekuye u Rwanda.
Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yakoranije abajenerali akababwira ko mu cyumweru gitaha bagomba kwitegura amaze bagatera igihugu cy'u Rwanda bakajya kuzana abagerageje gutembagaza ubutegetsi, ariko amakuru ahari nuko abajenerali nka bose bugararije iyo ngingo y'umukuru w'igihugu, bakamubwira ko nawe yaza akajya imbere ku rugamba akajya kwirwanira, kuko abajenerali bo barazi ubushobozi n'ubukaka bwa RDF, barazi imbaraga ingabo z'u Rwanda zifise, barazi neza ko atana santimetero n'icumi barenga bagishika ku butaka bw'u Rwanda, barazi neza ko bose bahashirira. Akaba ariyo mpamvu babwira Perezida Evariste Ndayishimiye nawe kujya imbere akarwana, kuko mu ntambara ariko arabatamo ntago bayikuramo. N'amakuru menshi tuba turiko turabatohoreza kuri numbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Weco busabwa nta cindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube, ico usabwa nta cindi ni ugupyonda kuri sabone canke subscribe, kugira ngo ko dushizeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.